narababwiye umuvumo abantu bagenderamwo w'inkomoko umuntu akomora mu bisekuru n'ibisekuruza by'iwabo, kubera ko papa wawe yari imboregwa nawe ukisanga uri imboregwa. Haleluya. Iyo mivumo canke iyo myuka y'inkomoko iri ku buzima bwawe k'uyu mugoroba ikuveko, ugasanga nutera intambuko, nuhezagirwa, nururanirwa bivanye n'umwuka umuvumo wo mu bisokuruza by'iwanyu. Ukurekure mu izina rya Yesu. Twaravuganye umuvumo abantu bagenderamwo bikwegera kubera ibyaha bakoze. Nimba ari umuvumo mubi, umuvumo ukomeye, n'umuvumo w'icaha. Amen. Imana yavumye umuntu, ivuma inzoka, ivuma n'ubutaka. Irivu riravumwa kubera icaha umuntu yakoze. Ibwira Adamu ngo kuko zivyo isi izomera imikere n'amatovu. Imikere murayizi? Nindazi imikere ni namahwa. Namahwa ni igiti c'amahwa cyangwa amatovu. Iyo impene byanze ko yonsa bayikubita amatovu, bakayikubita amatovu igahita yonsa. Bayikubita ku muntu igahita yonsa. Muvumo isizana imivumo, izana imikere n'amatovu kubera icaca Adamu. Iramubwira ngo genda uje kurima ivu wavuyemo, uje gutungwa n'ivu wavuyemo, utungwe n'ibivuye mu butaka wavuyemo, kuko wakoze icaha, wakoze ibyo nakubujije. Iyo uvuye mu mabwirizwa y'Imana, iyo uvuye mu mategeko y'Imana, winjira mu muvumo. Haleluya. Kugendera mu Muhezagirwe, gusura mu Byagezwe 20 uhereye ku murongo wa mbere. Imana ibwira Mose ngo genda ubwire Abisirayeli, babwire ko bagiye kwinjira i Kanani, igihugu cy'umugisha, igihugu kirimo amariba atemba amata n'ubuki. Ariko ico gihugu kugira ngo ivyo babibemo, nuko bazokwirinda ibi bintu kubikora. Niba akora ivyo nanka, umuvumo uzobaza ko mu gishingo c'umuhezagira. Nabagereye kubahezagira, ariko niba akora ivyo nanka, nzobavuma. Haleluya. Ngo nimwakomeza, sinzi ko umuntu yahabonye asome 28. Wabonye ku murongo wa mbere, namwe yazingure Bibiliya, gusoma Byagezwe 28 umurongo wa mbere. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima, oh ndashima, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Imihezagiro n'imivumo, nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ibyagezwe byiwe byose mbagera uyu munsi mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Kandi iyi mihezagiro izobaza ko ibashikire, nimwumvira Uhoraho Imana yanyu, muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzogira no mu matongo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'amasho yanyu. Inka zanyu zirondoke, bo n'imikuku yanyu, mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro, bo n'umutwato
twanyu mucumbamwo muzogira umuhezagiro mu majana mu masa. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu, bazozanana inzira imwe babateye bahunge baciye mu nzira indwi. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe. Murumva ibintu Imana yarabwiye Abisirayeli? Ube mu bigega byanyu no mu byo mukora byose, kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera nkuko yabarahiye. Nimwitondere ibyagezwe byiwe Uhoraho Imana yanyu mukagendera mu nzira ziwe, kandi amahanga yose yo ku isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinye. Uhoraho azobasesekariza ibyiza, agwize urubyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru ariryo bubiko bw'iyo buninahaye, ngo ahe igihugu cyanyu imvura mu gihe cyayo, ahezagiye n'ibikorwa byanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Muri mwebwe n'abantu bafise amadeni n'umugisha cyangwa n'umuvumo? Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobagira umutwe, ntazobagira umurizo. Muzokwama muri abo hejuru, ntimuzoba abo hasi. Nimwumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera uyu munsi, mukabyitondera mukabishitsa. Nimukikamira iburyo cyangwa ibumoso ngo muve mu kintu na kimwe mu byo mbageze uyu munsi, mukaja kugendanira izindi mana ngo muzisabe. Ariko nimutumvira Uhoraho. Were ku 15 ukabandanya havuga imivumore, kugeza kuri 68 havuga imivumo izokurikira Abisirayeli nibareka kumvira Imana. Iyo utumviye Imana ugakora iby'Imana yanka, ubukweza umuvumo. Imana rero irababwiye ikintu kimwe, irababwira ngo nimwagenda muri ico gihugu nimuze musabirane nabo muri ico gihugu, muze mube ubwoko niharije, nimuze mwigire mwimatanya nabo ngo muhana abageni. Haleluya. Wariko bageze ikadeshi baruneya imowabu, bageze mu banyamowabu, abanyamowabu baca inama baravuga ngo aba bantu ababisirayeli two bafata gute? Haleluya. Baca inama baravuga ngo aba bantu two bafata gute kugira ngo Imana yabo ivane nabo, bakurikirana amakuru bamenye ivyo Imana yabihanije gukora. Haleluya. Baravuga ngo reka turungike abakobwa baja kubagusha, barungika abakobwa beza, ngo abanyamowabu abakobwa beza bagororotse, baza bambaye amamini. Abisirayeli bababonye haravuga ati naho Imana twihanije, ariko aba nabo aba nitwo basiga. Ngo batangura gufatanya nabo, basambana n'abanyamowabu, batangiye gukora ibyaha n'abanyamowabu. Imana iraraka, ibarungikira ibyago, birabakubita. Abanyamowabu bica Abisirayeli. Umunsi umwe ngo umuhungu umwe yitwa Finehashi ngo abona Umwisirayeli ngo afashe umunyamowabu, ngo amuzana mu ihema ajyamana nawe. Finehashi ngo agira uburakare, aravuga ngo ibi sinobyihanganira, ngo aragenda afata icumu. Umwisirayeli ngo yari ari hejuru y'umunyamowabu, bariko bakora ibyaha by'ubusambanyi, ngo aramutobekeranya, afata icumu arimucumita, rifata wa Mwisirayeli ritobekeranya na wa munyamowabu, riseruka hasi. Ngo Imana iri mu ijuru iranezerwa, iravuga ngo Finehashi
ahwamitse uburake bwanje. Muze mukora ikintu gihwamika uburake, gikuraho umuvumo mu muryango iwanyu. Muze mukora ikintu gituma ibintu vyari bimeze nk'ivyago muri famiye zanyu vyakozwe n'imiryango yanyu bihwama. Haleluya. Ngo Imana iranezerwa kuko Finehashi yari ahwamitse uburake bw'Imana. Hari ibintu biza mu miryango yacu Imana ikabirekura bikaza kubera ibintu vyakozwe muri iyo miryango. Haleluya. Yari yarabihanije ndibaza gukora ibyaha by'ubusambanyi. Ibyaha by'ubusambanyi, iyo umuntu akoze icyaha cy'ubusambanyi, ntaba kwegeye icyago ubuzima bwiwe wenyene, aba kwegeye icyago umubiri wiwe, aba kwegeye icyago abana biwe, aba kwegeye icyago nka generation 10 zikurikira zizokomoka mu muryango wiwe. Haleluya. Ubutumwa bene ubu buragoye kuvuga kubera ko muri iki gihe turimo abantu nibagikeneye inyigisho bene izi. Abantu bakeneye ko tubabwira ibintu bisosa. Wa Mungu nababwiye ngo nitwa tubabwira ibintu bisosa gusa muzogwara igisukari, muzogwara diabete. Amen. Birifo ko tubabwira ubutumwa nibwo buzobajana mu ijuru. Ubutumwa bw'umugisha ni bwiza, buduha umugisha, ariko umugisha nawo twawuronka hano kuri nose tuzowusiga hano nyene. Ugiye ngo tuzowujana umugisha wo ngaha ku isi turawukeneye, n'ivyo amafaranga ibintu byose turabikeneye, ariko bifise igihe. Ariko ubutumwa bwo kwiyana no kugororoka buzotwinjiza mu mugisha w'iteka ryose. Haleluya. Mu mugisha w'ibihe n'ibihe. Haleluya. Abantu bakwiye kwiya. Yesu yabwiye abantu ubutumwa bwiza yigishije bwari ubutumwa bwo guhinduka. Yafatiye aho Yohana yaragejeje. Yohana ngo yari ku kiyaga ariko yigisha ngo haza abantu bavuye mu bisagara bitandukanye, arabitegereza. Yohana yararinda mu bantu barinda, yitegereza abagenero n'abagenero baje, arabitegereza ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu uburake bugiye kuza. Yohana abantu bakomeye, abafarisayo, abanyabwenge b'ivyanditswe, arababwira ngo ndabitegereje mbona muri abana b'inzoka. Uza iyo piano bukebuke. Haleluya. Iyo umuntu ari umunyabyaha ababaye umwana w'incira, ika abanyarwanda bavuze. Mu Kinyarwanda arababwira ngo mwabana b'incira mwe, ninde yababuriye ngo muhungu uburake bugiye kuza. Erega hari uburake bugiye kuza. Haleluya. Erega Yesu agiye kuza mwabana b'Imana mwe, mutegura imibiri n'imitima. Yesu ntazopfa kujaniranya. Iki gihe ariko ari inyigisho zisosa, z'inyigisho bitwa ngo ni inyigisho z'ubuntu hirya no hino mu madini, zitabwira abantu ijuru, zitabwira abantu ibintu bibababaza, ngo byararangiye ku musaraba. Yesu yavuze birarangiye. Byararangiye. Yarangije byari bimuzanye. Nayo ibyo kugororoka uracabibandanya. Igikorwa cyo kuducungura, kudutandukanya na kahise yaragejeje, ariko urugendo rurabandanya mw'abantu b'Imana. Paulo aravuga ngo mu minsi y'iherezo abantu nibazoba bakeneye kwigisha kuzima, bazoba bagomba inyigisho zisosa zihuye no kwipfuza kwabo. Ngo inyigisho bene izi zizoba zijya abantu mu matwi. Mukwiye gutegura ubuzima, mukirinda ikintu cyitwa umuvumo w'icaha, kuko umuvumo w'icaha, haleluya, umuvumo w'icaha tego. Narababwiye ukuntu Amunoni yasambanije mushiki we Tamari. Amaze
kumusambanya. Tamari kuva uyo munsi ngo aca yisiga iminyota, yitanamurira ku mwambaro, yikorera amaboko. Icyaha gituma umuntu yikorera amaboko, icyaha gituma umuntu asuzugurika. Tamari yari umunyacubiro, Tamari yari umu princess, niko babivuga. Akunda gashoboye. yari umwana w'umwami, ariko yisanga igitondo kimwe amaze gukora icyaha, yisiga umunyota, yikorera amaboko. Icyaha gituma umuntu yikorera amaboko. Mw'abantu b'Imana, icyaha kidukura mu gisagara kikadushira inyuma y'igisagara. Icyaha kigukura mu bantu. Iyo wakoze icyaha gituma uhunga abantu, ugatangura kwinyegeza abantu. Haleluya. Umuntu umwe twahora dusengana muri eglise yari yaraguye, ariko aguma yihishahisha, yinyegeza. Umunsi umwe yifotora ifoto ngo yereke umusheri we. Ariko mw'abantu shetani uramukorera, ariko igitondo kimwe akakwerekana. Yifotora agafoto ngo ariko ashaka kunezereza sheri we. Ariko gute ushaka kunezereza sheri wawe ariko ukababaza Imana? Kubera gahuzu yakuguriye, kubera karato yakuguriye, kubera akabroshete yakuguriye. Afotora ifoto ari gusa, yibaza ngo ayirungikiye sheri wiwe, kumbe yashize kuri stati. Kumbe agashize kuri stati, aja gufuta, kumbe dufise GP. Ngo yafuse dufise GP. Ewe nubunge ayichiruka. Icyaha gikura umuntu mu bantu. Mwirinde icyaha. Haleluya. Gute umuntu yokubesha ngo kugira nemere ku nkunda, ngo banzunyere ku bwambure bwawe. Ukibaza ngo uriko hari igihe uzokwibaza ngo uriko arungira sheri wawe, kuba muri kwarungira muri groupe ya eglise. Twebwe baratwishije, ariko umunsi umwe wenyine uzokwiyerekana wigaragaza. Bibiri bivuga ngo ibyo urabikora nanjye ngahora, ngo ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ntugahishirire Satani, wonyegeza umugabo ngo nabibone nagirika, ariko Imana ni Imana ibona. Imana ibona ikintu cirabura kiri mu mwiza w'umuzima, akanyegera ikirabura kariho kintu cirabura mu mwiza wa wundi wa saha indwi y'ijoro, mu mwiza w'icuraburindi irakibona. Ibyo ukora mwibanga, ibyo ukora winyegeza ngo nta muntu numwe yambonye, nukuri irakubone. Kumbure simwebwe ndiko ndabwiye, niko ndabwira abo kwibarabara ko nabonye baratwumva, ngira simwe. Kumbure n'abantu bari ari muri Amerika bari kwadukurikirana kuri YouTube. Ariko reka ndababwira, Yesu agiye kuza kandi ntazopfa kujana, azorobanura. Haleluya. Azorobanura intama mu mpene. Hari amabingira yatwinjiranye, yinjira mu ntama yambaye urushato rw'intama, uri kurazitegereza zose womenga ni intama. Haleluya. Ibikoko ngo byagize inama, biravuga ngo dutore umukuru, yoba umukuru muri twebwe, dutore umwami muri twebwe. Imbwa iravuga ati, numva mwompa amajwi nabo umwami wanyu. Agakwavu karabwira ibyo bikoko, teka imbwa niyo shobora gutwara, nimumpa amajwi jewe ndabatwara. Barabijunja, barabigihagararo, imbwa bayiha amajwi ngo ibatware.
agakwavu karabibwira ibikoko tinzobereka ku munsi wo kurahira yuko itari kwiye aya majwi mwayihaye. Baja ibikoko bija kuri stade ku munsi wo kurahira kugira ngo imbwa ize kurahira. Muna amashinga amateka y'ibikoko kugira ngo imbwa ize kurahira imbere y'amategeko ifashe drapo. Agakwavu karabibwira bitijya mbwa naho mwayishiza ajya kwijya ntebe. Ijya ntebe yari gwanje ndaza kubereka ko itari kwiriye kuba umwana. Hari igihe umuntu yihisha, umuntu akiyambika umwambaro, umuntu akiyambika ikote, umuntu akiyambika ikanzu igaragaza ko ari umwana w'Imana ariko indani atariwe. Bitebe bitebuke uyo muntu aragaragara. Bitebe bitebuke uyo muntu aramenyekana. Haleluya. Agakwavu ngo gaca karagenda, ibindi bikoko ko habanje kuba defile. Agakwavu karagenda gafata ikinono kiri kibinure karagenda karacotsa neza ikigufa cyakindi eba kimwe gishwashwagira kifatira defile kaja kwidefile ko byasaba yuko bya bikoko byose bica imbere ya yambwa aho yica yari ya muri kuri table d'honneur. Imbwa yari yicaye kuri table d'honneur. Tekereza imbwa wayikize kuri table d'honneur. Hari igihe abantu bashobora gukora amaguye bagakora amanyanga bakicara mu bibanza runaka ariko ikikurimo bitebuke kiratinda kikagaragara. Naho besha abantu kababesha ngo je ndi umukozi w'Imana je narasizwe ariko bitebuke ikimuriyo kiracomoka. Haleluya. Kiratinda kikamenyekana ko utari. Muze mwirinda. Arakwavuga tamwa uca imbere yayambwa. Nakindi kavuga ko nakindi kavuga kagenda gacisha imbere yayo gucya usakagira gucya. Kagaca kagenda kagazunwa kagaswa kandi ku murongo inyuma kagagaruka. Imbwa ikagira ko cyangwa izi. Kabigize nka gatatu. Imbwa iravuga ati ikote makamayinda yishire hasi kaja gusimbira kuri ryagufu. Imbwa iravumbagara. Agakwavu karababwira ati sinababwiye ko uya adashoboye kuba umwana ananiwe kwihangana. Baravuga ngo ubwami tubuciyemo umurongo wewe ntukwiriye kuba umwami. Gakwavu ja kune niwe ukwiriye kuja kune. Haleluya. Yari yiyambitse umwambaro iriyorobeka ariko ikiri muri yo ntishashobora kunyegezwa ngo bikunde. Umuntu nawe yokubesha akakwihishamo ariko bitebuke ikiri muri yo kizocomoka umumenye ko akijijwe cyangwa adakijijwe. Yesu atugirire neza. Ntabwo ari ibintu byo kwiyambika imyambaro y'agakiza kadakijijwe. Oya ni igihe cyo kugaragaza agakiza katurimwo. Birivuga ngo yezwe uwandura nawe yandure. Haleluya. Ngo Yesu yigeze kujya kwitegereza ngo yarashonje aca ku giti cy'umuzabibu n'umuzabibu cyangwa umusukoni. Ngo ico giti cyari gifise amababi gisa neza. Ngo Yesu yarashonje uwo mwanya ngo ajya kukirondera k'ibyo kurya arabibura afite iki giti gisa gutya gifise ubwiza nk'ubu kikaba kitagira ibyo kurya ntigikwiriye kubaho ngo acara kivuma. Yesu natakubona ko ivyamwa vyiza yaragukeneye ko azokuvuma ariko agukeneye ko ivyamwa vyiza. Haleluya. Acara kivuma kuko ibyo yaragikeneye ko ntiyabibonye. Mwami ivyamwa bikwiranye no kwihana. Mwirinde ibyaha. Icyaha uragihisha. Icyaha kimeze nk'ikara iyo ukinyegeje uragihisha n'umunsi ukagihisha hirya y'ejo ariko kyatinda kikagaragara kikajya ku mugaragaro kikaboneka. Mwirinde ingeso zabo hanze.
mwirinde imico yabo hanze. Imico yabo hanze yagiye yinjira mu idini. Imico y'abapagani igenda yinjira mu idini. Iki gihe cy'umwidegemvyo abantu bakeneye umwidegemvyo ijana kwijana, imico yo hanze bayizana mu nzu y'Imana. Haleluya. Abantu bagitinya gukorera ibyaha mu idini. Ibyaha cyane ibyaha bitwa ibyaha by'ubusambanyi. Kera wumvise umuntu ngo yasambanye, abantu bamucira umukenke. Bumvise n'umukobwa yavyari iwabo baramuca mu gisagara akabika ivume. Ariko uyu munsi ni kawaida, ni ibintu bisanzwe. Haleluya. Umunsi umwe nari muri Mozambique, umudamu umwe, umukobwa umwe, yari umukobwa mugabo akuze. Turiko turaganira ndamubaza ati kubera iki muri iki gihugu ibintu by'ibyaha by'ubusambanyi mwebwe atakintu bibabwiye, mubikora nk'ibintu bisanzwe. Uzi ngene yambari yambwiye ngo gukora ngo gusambana gusi icyaha ngo n'umugenzo ngo n'umuco. Ko yambwiye ngo n'umuco, ngo n'umuco w'abasogokuru. Kandi sinobimuhora, niko yakuze abona igihugu kimeze, niko yakuze abona base bameze, niko yakuze abona basekuru babo bameze, ngo n'umuco. Ariko nitegereje abantu bahariya barakenyuka ntibaramba. Ibyo byaha babamwo bituma bataramba, ntibamara imyaka myinshi. Yesu atugirire neza. Hamara igihe gito, amara imyaka mike, benshi bagira amasanganya, imodoka zikabagonga. Umva kwera kwama mu birori, umva abantu nta myaka myinshi bamara bagira umunezero. Iyo habaye imisi ageze mu misi mikuru haba amasanganya menshi cyane, kandi abantu bapfa n'abajene. Haleluya. Ngo n'umuco, ibintu abantu baramaze kuvyorosha, ibintu baramaze kubifata ibisanzwe. Uko abantu bagenda bumva gukora ibyaha ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu vyoroshe, niko Imana ikuri kirenge mu buzima bwabo, niko Imana yirotira mu buzima bwabo. Umuvumo karande mbi zikinja mu buzima bwabo. Ukaba ukeneye ko ubuzima bwawe buroranirwa, isepare n'icaha, wisepare n'ingeso mbi, wisepare n'abantu babi, wimatanye n'abana b'Imana, wimatanye n'abantu bazima. Ubuzima bwawe buzororanirwa. Icaha Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimwagera muri ico gihugu muze mwirinde nihagira umuntu abana namwe n'uwo bavukana mwene wabo canke ngo ajyamane na nyina wiwe canke nase. Imana nabibabuza nazagira umuntu ajyamana n'igikoko. Ariko isi ahantu igeze, umuntu aragenda ugasanga abana mu nzu n'imbwa, cyane cyane mu bihugu by'Iburayi, Amerika bimaze gutera imbere. Ugasanga umuntu afise umugabo w'imbwa. Sivyo? Ayo makuru ni muyazi. Imbwa miye bibiri asome iyi hari ahantu ngomba kubasomera. Nsomye muri Bibiliya ya kera muhava mu menga mvuze ibintu bitajanye. Reka nsome muri Bibiliya iyi isubiyemo iyi version shasha, gusubira mu byagizwe. Nca ndangiza tuzobandanya gusubira mu byagizwe. Amasaha ndabona aragiye. Sorry, ni Abalewi 18. Abalewi 18. Uraza gusoma muri Bibiliya yawe uraza kubona ingene handitse. Cenza gusoma Bibiliya yanje uza kumva ingene byanditse muri Bibiliya yawe 18 ku murongo 23. Kaduhere kuni 22 na kabiri. Ntihaze hagire, mwabonye
mwahabonye 18 umurongo wa 22 abarewi ba page bashashakisha abarewi 12 ku murongo wa 18 na 18 ku murongo wa 22 sorry haravuga ngo niyazagira umugabo asambana n'uwundi mugabo bwa mugore ni kizira niyazagire usambana n'igitungwa icyo ari cyo cyose ngo yiyandurishe ngo aciyandurishe kandi ntihazagira umugore canke umukobwa ahagarara imbere y'igitungwa ngo asambane naco ivyo vyoba ari gukora ibidakorwa mwahabonye handitse uko mwe wanyu handitse ntihazihagire kize kibe ikizira ivyo bintu bizana umuvumo uteye ubwoba haleluya no ngaha muri bihugu byacu nubwo ayo mategeko atayahari abantu barabikora mwibanga abagabo ku bagabo bakaryamana abagore ku bagore bakaryamana abantu baryamana n'ibikoko hari umuntu wigeze kugira deliverance tukirira kwijabe arambwira ngo ubuzima bwanje nari mbayeho nasambana n'intama urumva icyo kintu yarimo abadayimoni uwo musore ariko ndanezerewe Imana ubu yarakijijwe ameze neza arabohotse ubu n'umukozi w'Imana n'umuririmbyi hajya hariya kumutakura yarabohotse ariko yaraboshwe niyo dayimoni yambwiye ngo nakoze ibyaha biteye ubwoba nasambana n'inkoko muraceza ibyo bintu iyo umuntu atagiriwe amahirwe ngo akizwe akorerwe deliverance ntashobora kugira umugisha na mukeya birashoboka ko yogira umugisha abandi ugasanga barasambanye n'inka impene intama ngo coba ari kizira uzokora ivyo kizoba ari kizira giteye ubwoba n'abakwezi kizira iwe gusa abakwegeye n'ikizira igihugu haleluya turagomba gusambura iyo myuka dusengera abana bacu kuko abana banyu bariko barakura mu gihe mu myaka iri imbere bazokura hari ibintu byamaze kuba ibintu bisanzwe haleluya none abana naho tubaha amatelefone bakarira akubye muri telefone umwana ashobora kugwa kuri video runaka ajya ku ma Facebook ku ma YouTube ikaba video imwica mu bwonko kandi abantu ubu nimba ari telefone utamuhaye telefone yokwica umva akarira nk'umwana agiye gupfa n'ibiki telefone ziko zirabica zirimo ama video mabi zirimo ibintu bibi harimo ama site mabi y'ubusambanyi umwana agakurira muri ubwo buzima ibyo yagiye abona bimuja mu bwonko bimuja mu mutwe umwana agakura ugasanga umwana wawe ari cyari muto mugaba akuranye imico yo kutigera akunda kwambara impuzu z'abakobwa kandi ari umukobwa cyangwa kuze adafise imico yo kwambara impuzu z'abahungu kandi ari umuhungu uyo mwuko utangura kumwinjiramo buke buke nawe ukibaza ngo ni kawaida kibaza ngo ni ibintu bisanzwe ejo akinjirwamo n'umwuka w'ubuhehesi wo kugendana n'abahungu nkabo cyangwa n'abakobwa nkawe ariko byatanguye buke buke haleluya abana bacu cyangwa abana banyu nabo gusengerwa muri iki gihe kuko bariko barinjira mu gihe isi irikirorosha ibintu haleluya murabona uyu munsi gukoresha Facebook cyangwa WhatsApp ni nkuko gukoresha telefone kuri gusa kwa bure
bijya bigira kubera iki? Kugira ngo vyorohereza abantu bose gukoresha telefone, abantu babe busy na telefone. Ubu tugeze ku rugezo aho umuntu ashobora gusambana n'umuntu ari muri Amerika bakoresha telefone. Gasanga afise umuhabara wiwe ari muri Amerika n'abari ngaha mu Burundi bagakora ivyaha ku telefone. Haleluya. Abantu bikagenda birabica buke buke. Reka nababwire, jewe naritegereje abantu bose usanga bajya abantu bafise umwuka wo gukora ivyaha by'ubusambanyi, ubitegereje menga bagira ubwenge. Abantu bafise umwuka wo gusambana menga uri kurabitegereza menga nibicucu menga menga ibintu by'ibirofa, kuko ibintu ashaka kugira ukumva ibintu avuze mu bantu niba bacigenga ubuntu ibintu yatukanye mu bantu kirasuye umuntu. Satani abakuramo umutima w'ubumuntu, gasanga umuntu menga asigaye ameze nk'ikijuju, ntamenye ivyo avuga, ntamenye ivyo akora. Haleluya. Iyo myuka y'ubusambanyi uko yinjira mu bantu niko umugisha ugenda. Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana igabanya abantu imyaka, bararamba bakagera ku myaka 900, 800, ngo abana b'abantu bamaze kwitegereza abana b'abantu bagasambana nabo, ngo Imana iricuza icyo yaremeye umuntu, ngo ikiragabanya imyaka iyigira imyaka 120. Iragera igihe imanura ija kuri 80, iragera imanura ija kuri 70. Haleluya. Muri kiriya gihe cyaba Metusera, umuntu yiyumvira kuja kurongora cyangwa kuzana umugore afise imyaka 300. 300 akaba ariho arongora. Ariko ubu umwana w'imyaka 5 narababwiye uzofata utwana tubiri, akana k'imyaka kagakobwa k'imyaka nk'5 cyangwa 6, uturaza mu cyumba kimwe tutavuka naho tuba tuvukana burya nikose yo baryamanye bonyene. Haleluya. Niyo mpamvu mu bazungu barabasepara, umwana akajyamo kwiba. Iyo abana babi nubu ari abantu twahaguruza nuko nye bigoye kuvuga, ukomaza watsambanye ubwa mbere ryari kakubwira ngo nari mfise imyaka 7, 8, twagiye ukina byamashanje. Mashanje murabizi? Mufise nimuzi ni mwari muzi n'ibyo murimo, ariko uwo mwuka ku myaka 10, imyaka 8, gasanga ni ubuzima bw'umuntu bwatangiriye gupfira. Sibyo? Simwebwe nabi wacu hariya mu misozi niho twebwe ibyo byabo, ariko mu gisagara ivyo ntabwo biba. Ibyo ni by'abantu bo mu misozi. Muravyumva? Umwana agatangura gupfa akiri mutoya. Haleluya. Murekengeza burici. Yesu atugirire neza. Ngo twagiye gukina kera ari ibintu abana bakira ngo byo kuja kwinyegezanya. Peru niko bavyita. Saye no. Byo byaje munyu. Peru. Kwinyegezanya. Kukwezi shaho. Twebwe iwacu ko yatamatara mu misozi yariya mwahenga mwaja mwakiniye mikino mu gihe cy'ukwezi. Ajya ukwezi kwaka. Abana bagakora amanyanga hariya musha. Ariko iriya mwemu n'uyu munsi iriho mu bana banyu. Kandi Satani arazi imyaka afatiramo umwana. Umwana agakurana umwuka w'ubusambanyi atazi yo wavuye, agakurana umwuka w'ibyipfuzo tubaza ibintu byavuye, kibaza ngo ni ibintu byamufashe ngo amaze gukora. Apana, uyo mwuka Bibiliya
iravuga ngo Yohana amaze kuvuka yajyanwe mu bugaragwa, abayo Imana iramunyegeza, yamurinze imikorere y'isi, yamurinze systeme y'isi. Ubuzima bwa Yohana ntiyajya ntiyambara, ngo amaze gukura, amaze kuba umwana mutoya nk'imyaka 8 5 gutyo 12, nico gihe ngo yajyanywe mu bugaragwa, abantu baramubura. Ndagomba ngo abana bacu, imiryango yacu, Imana ibanyegeze ahantu isi idashobora kubashikira, n'ahandi ni mu maboko y'Imana. N'ahandi hantu wo kwinyegeza, kigiye cy'ikoranabuhanga, kigiye cya tekinoloji giteye ubwoba, birasaba ko abana bacu Imana ibanyegeza. Kandi kanababwire, uzova mu kintu gikomeye, hari ukuntu Imana imuzana ku nguvu mu nzu yayo ikamubohera mu rushengero. Ndagomba ngo abacu Imana ibabohere mu rushengero, abana bacu Imana ibabohere mu rushengero, ibarinde imikorere y'iki gihe. Semeni haleluya. Ibiduhiga biga n'abana bacu. Isaro kuniri kirorosha ibintu, iri terambere ry'isi riko rirorosha ibintu. Sinababwiye umugwiza atunga yitwa bita Elon Musk yakoze robo, yazanye amarobo. Ushobora uvuga ati je sinzorongogwa cyangwa sinshaka kurongora, ukagenda ukagura umugore w'irobo azogukorera ibyo ushaka. Asanga murafise umugabo w'irobo cyangwa umugore w'igipupe bibanira mu nzu acaginga muri, kandi iyo robo urayisharija amasaha ukeneye ko muza kuryamana nayo, ayo masaha aheze. Kandi iyo yisifise ibibazo, ikeneye abahungu n'abakobwa bameze nka Yohana, batigeze biyanduza, bariye ubuki bw'inzige bw'ifunderi bakajya n'inzige. Semeni haleluya. Bariye amavuta ya mwemu yera, basogongeye kuri Yesu, buzuye imbaraga z'Imana, bashobora guhindura ibintu. Yohana aje aza ari gitangaza, abwira abantu, yemeza abantu, arababwira ngo mwabana b'inzoka, ninde yababuriye ngo muhungu burake bugiye kuza? Bari yarizuye imbaraga z'Imana. Namwe abana banyu, abana bacu, abana ba repentance, Imana itwuzuza imbaraga kugira ngo dushobore guhindura isi, dushobore guhindura ibyaza guhinduka. Umwana wawe ukabona nakunda gusenga, ukibaza ngo azobikunda, shira kinkoni aze mu nzu y'Imana, ngo azoza, ngo azizana ku myaka 8 10, ariko aravyanka ku myaka 8, azoza ku myaka 20, kubita aze mu nzu y'Imana. Vyanke mugabo aza mu nzu y'Imana ntiyabura akantu kagwayo. Haleluya. Ariko abana banyu mubafate mukabasiga muhira, ngo abakozi barababona, barababona, barababona. Muhaguruke dusenge. Haleluya. Umuvumo, icyaha cyatumye isi yinjirwamo n'umuvumo. Icyaha, Imana iduha inkomezi zo kunesha icyaha. Ndavuze ngo Imana ibaha imbaraga zo kunesha icyaha. Haleluya. Munesha isi, ibyaha ntibikabaneshe, ariko mubineshe. Muhabwe kunesha, muhabwe kunesha, muhabwe kunesha. Umubiri muwuneshe. Paulo avuze ngo ngwanya umubiri ntawuhindura umuryango. Ariko umukozi y'Imana ngo none wewe ngo umubiri ngo nubona kugoye, umubiri ugoye kubita, fata inkono ukubite urumva. Aha, kubita, fata inkoni umubiri ukubite. Bitabaye bityo umubiri ugumuhamagare wavuye uzokujana muri gehinomu. Haleluya. Ijambo ry'Imana mwaryumvise ryabafashije? Muzamura ibiganza, muzamura Imana icubahiro ngo Mana urakoze kuduhira ijambo. Nuko numva muri no misi Imana yampaye kubaha, kandi ndabizi
aricyo biriko birakora mu bitekerezo byawe mu bwonko bwawe. Raba mu myaka yawe nk'umunani 10-12 wari ubayeho gute? Ngo bifashe ibisanzwe ngo vyari ivyo mu buto ngo none ngo bijya ngo ari ngora. Ekaye ni vyari ivyo mu buto. Hari cyo vyakoze mu isi imwe mu kubuzima bwawe. Haleluya. Kwiriye kubohoka umuvumo winjiyemo. Abandi nabo ugasanga bari abana batonya basambanijwe n'abantu bakuze. Egera ari abantu bakuze bibipfu basambanya abana batoya, kamusukamwe umwuka mubi. Imana ikubohore, Imana ikubohore, ibohore n'abawe, ibohore n'abana bawe. Ngomba ndagusengere. Uravye ubuzima bwawe, uravye n'ubuzima wabayemo, wumva ukeneye imbabazi z'Imana. Amazi n'amaraso vyo mu rubavu rwawe binkiza uryongomi urubanza rw'ibyaha n'ubushobozi bwabyo byoye kutsinduka. Rabanda genda gusa ndakwinginze unyambike, sinshobora nakwikiza, ndakugomba kubuntu bitandara chimana uzundeke gitandara chimana uzundeke iyo ubundi wari gufata akanya ugasenga ukabwira Imana ngo Mana, urabizi ivyambaye ko muri kahise, urabizi ivyambaye ko mu myaka iheze, mbabarira ndaciye bugufi, ndatuye n'akanwa kanje ibyangoye, ibyo nakoresheje umubiri, ibyo nakoresheje ibitekerezo. Abandi bakoze ibyaha mu bitekerezo, mu vyiyumviro, abandi bakoze ibyaha mu vyiyumviro. Saba Imana imbabazi. Mana datakambye ishengero ryawe ngo ribabarire. Lotele baidefa litandolia daza gloria letele bayaza finia doshe kidela lante terebinia witeka. Sabi imbabazi abana ba, ndabasaba ikigongwe, ndabasabiye kwezwa n'amaraso y'igiciro kinini. Uhoraho Uwiteka, ndasabye imbabazi Mana, ndasabye imbabazi ku byo twakoze, iby'ishengero ryakoze, ibyo umuntu wese yakoze. Mana we, ibyo tugaya ko turabisabiye imbabazi. Mana turiko turatunganya imitima kuko nituzi umunsi n'isaha. Igitondo kimwe inzambi zovuga, igitondo kimwe inzambi zovuga, igitondo kimwe cyangwa umugoroba cyangwa mu gicugu inzambi zovuga. Ntituzovuga ngo twari abanyedini, ntituzovuga ngo twari abimbere. Oya Mana we, turasabye imbabazi ku bw'ishengero ryose. Ibyo bakoze bihisha, ibyo bakoze binyegeje, ibyo bakoze abantu bababona, ibyo bakoze batanababona, ibyo bakoreye mu ibanga, ndasabye imbabazi.
ndasabye imbabazi iminsi y'imbabazi imbabazi zawe mana imbabazi zawe Yesu imbabazi zawe mwami turasabye imbabazi saba imbabazi shawo saba imbabazi yo saba imbabazi bwira Imana ngo mbabarira bya bindi nakoze mu kutamenya bya bindi nakoze mu ibanga erega warabibonye suwe babarira ndaciye bugufi imbere yawe ndaciye bugufi imbere yawe Imana ikubabarire kuri kinini na gitoya Imana ikubabarire kugasembwa na karabaga Imana ikubabarire kuri bya bindi wakoze utaruzi gukoza ibyaha bya bindi wakoze wibaza ngo nibisanzwe Imana tubabarire kumbura hari bitagenze neza mu ngo zacu kubera ibyaha twabayemwo kubera ibyaha twamenyeye abantu basigaye bajya ibyaha nk'ibyo kurya abantu basigaye bagotomera ibyaha nk'amazi Yesu urakoze data urakoze ndagushimiye kutubabariye kutwejeje kandi kudutunganije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu amen amashimeshi ku mwami wacu Haleluya iyi ni deliverance nimwave mwibaza ngo ibintu bisanzwe iyi ni deliverance irikiraba kandi nyuma y'izi nyigisho muzoraba abantu bazokuzura mwemu yera abantu bazokuzura amavuta y'Imana abantu bazoba ibikoresho by'Imana ko turiko turava muri kahise turiko turava mu mivumo y'ibyaha nyigisho nk'izi ziragumye ariko umuturura ni ukiza ingwara haleluya ibyo uzi wowe warakoze ukaba utabyatuye umukozi w'Imana kuwa gatanu tuzoba turi hano ndoba ndiko ndakira umuntu wese akeneye kwihana kwatura kuva saa 3 nzoba ndiko ndakira nta kindi nta wundi mutwaro nkeneye nuza n'uwundi mutwaro nzokubwira ati genda sindawusengera no musi shaka ko abantu ishengero rya repentance ribishengero ryejejwe Imana ituravye itwemere erega ari abantu bashobora kuturaba inyuma bakavuga ngo iryo shengero ngo niryo ngo Imana iraryemera ariko yaturaba indani ikavuga ngo bajya ni fake ndagomba ngo ivyo abantu babona inyuma biba nivyo Imana ibona no mu mitima yacu twitegereje vuga ngo bariko baraja mu ijuru abo bariko baraja mu ijuru byo bimaze iki gutonda hano umwaka turamaze umwaka wose ariko tutagira impinduka niyo mpamvu ndarababwiye jewe ariko imbaza iminsi ndiko ndibaza kuko dukorera umuntu deliverance umwaka ari ntabohoke hari ikibazo muri wewe kwiriye kuraba deliverance ntishoboke hari ikibazo umuntu tukamusengera raba ko atari akantu kataracika raba ko ari akantu taratura uzukature ko ntabwo byumvikana kibazo kitari kuri wewe kuri twebwe kitwokora deliverance umuntu amezi 5 amezi 6 ntubohoke kwiye gusuzuma umutima wawe ko atari ibintu wazigurije wabitse amen ko turakeneye ko abantu baba deliver abantu babohoka abantu bakira ingwara bana bimwe
byo kuza tukagusengera no munsi ukaronka agahengwe. Oya, haleluya. Inyuma y'izi nyigisho tuzotegura nk'iminsi 3 ya deliverance yo kubohoza abantu ingwara rero zitandukanye. Nero n'abagenero baje arabitegereza ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake bugiye kuza. Yohana abantu bakomeye, abafarisayo, abanyabwenge b'ivyanditswe, arababwira ngo ndabitegereje mbona muri abana b'inzoka. Uza iyo piano bukebuke. Haleluya. Iyo umuntu ari umunyabyaha ababaye umwana w'incira, niko abanyarwanda bavuze. Mu Kinyarwanda arababwira ngo mwabana b'incira mwe, ninde yababuriye ngo muhungu burake bugiye kuza. Erega hari uburake bugiye kuza. Haleluya. Erega Yesu agiye kuza, mwabana b'Imana mwe mutegura imibiri n'imitima. Yesu ntazopfa kujaniranya. Iki gihe ariko arigisha inyigisho zisosa, z'inyigisho bitwa ngo ni inyigisho z'ubuntu hirya no hino mu madini, zitabwira abantu ijuru, zitabwira abantu ibintu bibababaza, ngo byararangiye ku musaraba, ngo Yesu yavuze birarangiye. Byararangiye yarangije byari bimuzanye, nayo ibyo kugororoka uracabibandanya. Igikorwa cyo kuducungura, kudutandukanya n'akahise yaragejeje, ariko urugendo rurabandanya mw'abantu b'Imana. Paulo aravuga ngo mu minsi y'iherezo abantu nibazoba bakeneye kwigisha kuzima, bazoba bagomba inyigisho zisosa zihuye no kwifuza kwabo. Ngo inyigisho bene izi zizoba zijya abantu mu matwi. Mukwiye gutegura ubuzima, mukirinda ikintu cyitwa umuvumo w'icaha, kuko umuvumo w'icaha, haleluya, umuvumo w'icaha tego tinda kikagaragara, kikajya ku mugaragaro, kikaboneka. Mwirinde ingeso zabo hanze, mwirinde imico yabo hanze. Imico yabo hanze yagiye yinjira mu idini, imico y'abapagani igenda yinjira mu idini. Iki gihe cy'umwidegemvyo, abantu bakeneye umwidegemvyo ijana ku ijana, imico yo hanze bayizana mu nzu y'Imana. Haleluya. Abantu bagitinya gukorera ibyaha mu idini. Ibyaha cyane cyane ibyaha bitwa ibyaha by'ubusambanyi. Kera wumvise umuntu ngo yasambanye, abantu bamucira umukenke. Bumvise n'umukobwa yavyariye iwabo, baramuca mu gisagara akabika ivume. Ariko uyu munsi ni kawaida, ni ibintu bisanzwe. Haleluya. Umunsi umwe nari muri Mozambique, umudamu umwe, umukobwa umwe, yari umukobwa mugabo akuze. Turiko turaganira, ndamubaza ati kubera iki muri iki gihugu ibintu ngo n'umugenzo, ngo n'umuco. Ko yambwiye ngo n'umuco, ngo n'umuco w'abasogokuru. Kandi sinobimuhora, niko yakuze abona igihugu kimeze, niko yakuze abona base bameze, niko yakuze abona basekuru babo bameze, ngo n'umuco. Ariko nitegereje abantu bahariya barakenyuka, ntibaramba. Ibyo byaha babamwo bituma bataramba, ntibamara imyaka myinshi. Yesu atugirire neza. Hamari igihe gito, amara imyaka mike, benshi bagira amasanganya, imodoka zikabagonga, umva kubera kwama mu birori, umva abantu nta myaka myinshi bamara, bagira umunezero. Iyo habaye imisi, ageze mu misi mikuru, haba amasanganya menshi cyane, kandi abantu bapfa n'abajene. Haleluya. Ngo n'umuco, ibintu abantu baramaze kuvyorosha, ibintu baramaze kubifata ibisanzwe. Uko abantu bagenda
bumva gukora ibyaha ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu byoroshe, niko Imana ikura ikirenge mu buzima bwabo, niko Imana yirotira mu buzima bwabo. Umuvumo karande mbi zikinjira mu buzima bwabo, ukaba ukeneye ko ubuzima bwawe buroranirwa. Isepare n'icaha, wisepare n'ingeso mbi, wisepare n'abantu babi, wimatanye n'abana b'Imana, wimatanye n'abantu bazima, ubuzima bwawe buzororanirwa. Icaha, Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimwagera muri ico gihugu muze mwirinde nihagira umuntu abana namwe n'uwo bavukana mwene wabo canke ngo aryamane na nyina wiwe canke na se. Imana irabibabuza ntihazagira umuntu aryamana n'igikoko. Ariko isi ahantu igeze, umuntu aragenda ugasanga abana mu nzu n'imbwa, cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, Amerika bimaze gutera imbere, ugasanga umuntu afise umugabo w'imbwa. Sibyo? Ayo makuru ni muyazi imbwa. Miye Bibiliya asome iyi, hari ahantu ngomba kubasomera. Nsomye muri Bibiliya ya kera muhava mumenga mvuze ibintu bitajanye. Reka nsome muri Bibiliya iyi isubiyemo iyi version nshasha, gusubira mu byagizwe. Nca ndangiza tuzobandanya gusubira mu byagizwe. Amasaha ndabona aragiye. Sorry, ni Abalewi 18. Abalewi 18. Uraza gusoma muri Bibiliya yawe, uraza kubona ingene handitse. Cenza gusoma Bibiliya yanje, uza kumva ingene byanditse muri Bibiliya yawe. 18 ku murongo wa 23. Kaduhere kuri 22 na kabiri. Ntihaze hagire, mwahabonye 18 ku murongo wa 22. Abalewi ba page bashashakisha. Abalewi 12 ku murongo wa 18 na 18 ku murongo wa 22. Sorry, haravuga ngo ntihaze hagire umugabo asambana n'uwundi mugabo, bwa mugore ni kizira. Ntihazagire usambana n'igitungwa icyo ari cyo cyose ngo yiyandurishe, ngo aciyandurishe. Kandi ntihazagire umugore canke umukobwa ahagarara imbere y'igitungwa ngo asambane naco. Ivyo vyoba ari gukora ibidakorwa. Mwahabonye? Handitse uko mwe iwanyu handitse. Ntihaze hagire kibe ikizira. Ivyo bintu bizana umuvumo uteye ubwoba. Haleluya. No ngaha muri bihugu byacu nubwo ayo bohotse, ariko yaraboshwe niyo daimon yambwiye ngo nakoze ibyaha biteye ubwoba, nasambana n'inkoko. Muracheza ivyo bintu. Iyo umuntu atagiriwe amahirwe ngo akizwe akoregwe deliverance, ndashobora kugira umugisha na mukeya. Birashoboka ko yogira umugisha. Abandi ugasanga barasambanye n'inka, impene, intama, ngo coba ari kizira. Uzokora ivyo kizoba ari kizira giteye ubwoba. N'abakwezi kizira iwe gusa, abakwegeye ni kizira igihugu. Haleluya. Turagomba gusambura iyo myuka.
dusengera abana bacu kuko abana banyu bariko barakura mu gihe mu myaka iri imbere bazokura hari ibintu byamaze kuba ibintu bisanzwe. Haleluya. None abana naho tubaha amatelefone bakarira akubye muri telefone, umwana ashobora kugwa kuri video runaka ajya ku ma Facebook ku ma YouTube, ikaba video imwica mu bwonko. Kandi abantu ubu nimba ari telefone utamuhaye telefone yokwica, umva akarira nk'umwana agiye gupfa. Ibiki telefone ziko zirabica, zirimo ama video mabi, zirimo ibintu bibi, harimo amasite mabi y'ubusambanyi. Umwana agakurira muri ubwo buzima, ibyo yagiye abona bimuja mu bwonko, bimuja mu mutwe. 120 iragera igihe imanura ija kuri 80, iragera imanura ija kuri 70. Haleluya. Muri kiriya gihe cy'abametusera umuntu yiyumvira kuja kurongora cyangwa kuzana umugore afise imyaka 300, 300 akaba ariho arongora. Ariko ubu umwana w'imyaka 5 narababwiye uzofata utwana tubiri, akana k'imyaka kagakobwa k'imyaka nk'5 cyangwa 6, uturaza mu cyumba kimwe tutavuka naho tuba tuvuka nabujya nikose yo baryamanye bonyene. Haleluya. Niyo mpamvu mu bazungu barabasepara, umwana akajyamo kwiba. Iyo abana babi nubu ari abantu twahaguruza nuko nye bigoye kuvuga, ukamubaza wowe watsambanye ubwa mbere ryari, akakubwira ngo nari mfise imyaka 7 8, twagiye ukina bya mashanje murabizi. Mufise nimuzi ni mwari muzi n'ibyo murimo, ariko uwo mwuka ku myaka 10, imyaka 8 gasanga ni ubuzima bw'umuntu bwatangiriye gupfira. Sibyo? Simwebwe nabi wacu hariya mu misozi niho twebwe ibyo byabo, ariko mu gisagara ivyo ntabwo biba. Ibyo ni by'abantu bo mu misozi. Muravyumva? Umwana agatangura gupfa akiri mutoya. Haleluya. Murekengeza burici. Yesu atugirire neza. Ngo twagiye gukina kera ari abana bakira ngo byo kuja kwinyegezanya. Peru niko bavyita. Saye no. Byaje munyu. Peru. Kwinyegezanya. Kukwezi shaho. Twebwe iwacu ko yatamatara mu misozi yariya mwahenga mwaja mwakiniye mikino mu gihe cy'ukwezi. Ajya ukwezi kwaka. Abana bagakora amanyanga hariya musha. Ariko iriya mwemu n'uyu munsi iriho mu bana banyu. Kandi Satani arazi imyaka afatiramo umwana agakurana umwuka w'ubusambanyi atazi yo wavuye, agakurana umwuka w'ibyipfuzo tubaza ibintu byavuye, kibaza ngo ni ibintu byamufashe ngo amaze gukora. Apana, uyo mwuka Bibiri iravuga ngo Yohana amaze kuvuka yajyanwe mu bugaragwa, abayo Imana iramunyegeza, yamurinze imikorere y'isi, yamurinze systeme y'isi. Ubuzima bwa Yohana ntiyajya ntiyambara, ngo amaze gukura ntibamara imyaka myinshi. Yesu atugirire neza. Ntamara igihe gito, amara imyaka mike, benshi bagira amasanganya, imodoka zikabagonga, umva kwera kwama mu birori, umva abantu nta myaka myinshi bamara
imisi ageze mu misi mikuru haba amasanganya menshi cyane kandi abantu bapfa n'abajene. Haleluya. Ngo numuco ibintu abantu baramaze kuvyorosha, ibintu baramaze kubifata ibisanzwe, uko abantu bagenda bumva gukora ivyaha ko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu vyoroshe. Niko Imana ikuri kirenge mu buzima bwabo, niko Imana yirotira mu buzima bwabo. Umuvumo karande mbi zikinja mu buzima bwabo, ukaba ukeneye ko ubuzima bwawe buroranirwa. Isepare n'icaha, wisepare n'ingeso mbi, wisepare n'abantu babi, wimatanye n'abana b'Imana, wimatanye n'abantu bazima, ubuzima bwawe buzororanirwa. Icaha